Ndabaramukije cyane bakunzi ba Ntamvura Idahita TV na cane mwebwe musanzwe mukunda gukurikirana kino kiganiro yaga muganga igihe cyose kiba cyateguwe kikongera kigashikirizwa na jewe Janvier Manirambona. Amagara meza, kugubwa neza, kuranirwa mu byanyu no mu banyu aho muherereye nivyo tubipfurije. Ni jewe nyene Janvier Manirambona ngarutse kugira ngo tuganire namwe muri gwa rukurikirane rwa bya biganiro tumazemo iminsi tubashikiriza bivuga ku kungena umuntu yo kwivura canke akikingira indwara ya grippe akoresheje ibimera, akoresheje ingaburo, akoresheje ibifungurwa dusanzwe dufise mu buzima bwacu bwa misi yose, ariko usanga tutabifata mu ntumbero yo kuvyivurisha indwara zimwe zimwe canke mu ntumbero yo kwikingira indwara zimwe zimwe. Twararabiye hamwe rero ibiganiro bitatu bimaze kurengana, twagomba turabire hamwe ikiganiro kigira kabiri. Mwebwe ari rya mbere mukurikiranye bino biganiro vyacu, twobashimira twongera tubararikira kwiyabonesha mugafyonda kuri sabone canke kuri subscribe bivanye n'ururimi telefone yawe irimo, kugira ngo bikunde ibiganiro vyacu ntuzosubire kubihomba, kuko igihe cyose wiyabonesheje ugafyonda no ngaho kuri iyo nzogera ukemeza yuko ama notification yose ushaka yuko yozoza aragushikira. YouTube igihe cyose dushize ko video baca bakubwira yuko twashize ko video. Muri ico gihe rero nta kiganiro na kimwe uzohomba gicishwa kuri Ntamvura Idahita TV. Tubibutse yuko ngahano kuri Ntamvura Idahita TV dusanzwe tuhashikiriza ibiganiro bihurikiyemo kino kiganiro yaga muganga, aho tuganira ku ngwara cyangwa se ku magara meza, ingene twobungabunga amagara meza, tukavugana ku vyigwa bimwe bimwe bijanye n'amagara y'abantu, ibimenyetso by'ingwara zimwe zimwe kugira ngo abantu babimenye, kuko murazi ko abantu rimwe na rimwe canke kenshi na kenshi baricwa no kutamenya, ugasanga iyo amenya byari gukunda. Muramwumva abantu bavuga ngo iyo menya sinari kugena gute, iyo menya sinari kwifata gute, iyo menya nayo ngo iza akaba kabaye. Hanyuma kandi kuri no rubuga turafise ibindi biganiro vy'iyobokamana tuhacisha ko ni kiganiro gitondo gishasha, ni ijambo ritumbereye kuba impamba y'umunsi imisi yose mu gatondo. Hanyuma kandi turacisha ko ikiganiro c'inyigisho z'ijambo ry'Imana twise umutima w'ubugingo, mu ntumbero kugira ngo tuharonke imfungurwa zo mu buryo bw'imkeme, nk'uko umuntu afungura saa sita agafungura mw'ijoro. Twifuza yuko ico kiganiro kiba ikiganiro umuntu acumvirije aronkamwo inyigisho nzima, aronkamwo inyigisho z'iyobokamana. None rero muri kino kiganiro c'uno munsi ntituzanwe n'ivya Bibiliya, tuzanwe no kubabwira ku magara yacu, ku magara y'abantu, cane mu ntumbero kugira ngo turabire hamwe ingene umuntu yokwirinda canke yokwikingira canke yogira nti yokwivura grippe akoresheje imfungurwa, ibimera, ingaburo. Muri ico gihe rero uno munsi ni kiganiro kigira kane, tumaze kubashikiriza ibiganiro bitatu. Rero ikiganiro kigira kane cacu c'uno munsi gitumbereye kubabwira umuti kama ugizwe na tungurusumu hamwe n'indimu. Indimu twarayibonye mu biganiro vyarenganye, ubu naho twagomba tuyifatanye na tungurusumu. Uyu muti wacu ugizwe na tungurusumu hamwe n'indimu, kuvuga citron, indimu irura. Hari intara nabaye musanga bavuga ngo indimu irura, indimu isosa, baterekana ko indimu ari citron hama indimu mbo umucungwe nawe ari umucungwe nyene. Bivugwa yuko rero igitungurusumu ifise ubushobozi bwo kugwanya ama microbe, kandi ifise ubushobozi bwo kugwanya inflammation, kandi ifise ubushobozi bwo kugwanya ico twita ngo ni oxydation. Muri iyo mpamvu rero igitungurusumu ica irenforce systeme immunitaire, yongerereza abasirikare bo mu mubiri kwigwanaho, kugwanya ingwara, kugwanya ibiza, kugwanya ibitero vyose. Murazi ko bakora kuvuga ngo ibitero muga batumbere kuvuga ngo abadayimoni canke se ingwara z'abadayimoni nyene bavuga ngo abazimu n'ibindi, ariko ibitero vyose bitera umubiri mu buryo bujanye no kugomba kwanduza umubiri. Ino tungurusumu irafasha cyane abasirikare bo mu mubiri kugira ngo bagire bigwane ko bagira inguvu, gutyo rero bica bifasha kugira kugwanya na vya bimenyetso vya yangwara dutumbereye kuvuga ko no munsi, naho twababwiye mu biganiro vyarenganye yuko iyi miti kama, izi ngaburo, izi mfungurwa zibereye zidafasha kugwanya ingwara imwe gusa, ahubwo zifasha kugwanya novuga ngo ingwara zose umubiri ushobora guhura nazo, kubera yuko bituma umubiri ugira abasirikare bo mu mubiri bahagaze neza,
abo nabo bajeje kugwanya ikintu cyose kije gitumbereye kugwanya umubiri. Muri ico gihe rero umuntu afashe rero iyi tungurusumu akayivanga n'umutobe w'indimu citron, indimu zirura, bica bigwanya rero ngo ibimenyetso vya grippe, les symptômes de la grippe. Hanyuma kandi bigaheza bigafasha kugwanya kwa kuntu umuntu aba yumva babara, avunagurika mu ngingo, ameneka umutwe iyo agwaye grippe, mbere ngo biranazibura amazuru aba yazivye. Murazi ko iyo umuntu agwaye grippe, ibicurane iki, murazi ko amazuru agirane aziba. Nuko rero uyu muti ukora, uyu muti usanzwe uvura ivyo nivyo ufasha kugwanya ama microbe, ufasha kugwanya ico twita ngo ni inflammation, kandi ugafasha kugwanya ico twita ngo ni oxydation mu mubiri. Ivyo vyose rero bigaca bituma umubiri ugirane woroherwa. Aha rero umuntu yokwibaza nk'uko twabivuze mu biganiro vyarenganye, mbega none uyu muti umuntu awutegura ku rugero rungana gute? Ama ingredient agize uyu muti umuntu yokoresha ikiro, yokoresha inusu, yokoresha amagrama ngahe? No kuvuga uyu muti wacu mu kuwutunganya, umuntu afata kajya kanuze ka tungurusumu kamwe, no vuga ngo agatete kamwe ka tungurusumu, umuntu akagashira mu mazi angana n'amamililitiro 200. Ivyo kugira ngo vyorohe kumbure kubera ko gupima amamililitiro 200 bica bigora, umuntu yoca afata litiro ry'amazi, kuko litiro ry'amazi ririmo amamililitiro 200 kugwiza 5. Utufata litiro ryuzuye amazi ugaca urishiramwo udutete 5 twa tungurusumu, hanyuma ugaca ushiramwo ngo n'umutobe w'indimu. Aha muri ico gihe naho umuntu yogirane yokanya n'imiburiburi indimu yose ashira muri iryo litiro novuga ngo ryayo mazi. Hanyuma rero mbega umuntu ayitegura gute? Aho oya tubonye urugero ukoresha, quantité y'ivyo bintu bigize uwo muti wacu ingene biba binganangana. Ilitiro ry'amazi, udutete 5 twa tungurusumu hamwe n'indimu, wakanye umutobe wayo wose. None rero bitegurwa gute? Umuntu yo bitegura gute? Ingene umuntu ashobora kubitegura, ufata amazi ukayashusha, novuga ngo ukayagira marike, hanyuma ugacuheza ukongeramwo ya tungurusumu yawe, mugabo wayisekuye, dukoreshe gusekura, wayisekuye neza ukayinoza, ugacushira muri ya mazi. Ushize muri ya mazi ucurindira n'imiburiburi iminota iri hagati y'iminota 5 n'iminota 10. Irwo ruvange rero rw'iyo tungurusumu n'ayo mazi, inyuma y'iminota 10 ucuheza ugacubimimina neza, ukabishira mu gikombe canke se mu karakuri uhava unyweramwo. Ugacushiramwo rero na wa mutobe w'indimu rero wagize ntiwawumenye neza, hanyuma ugaca uvyihereza. Kandi murumva yuko ivyo biroroshe, biraboneka, biraronkeka. Hani iwacu tungurusumu iraboneka, n'indimu ziraboneka. Hanyuma rero nkuko twabigize mu kiganiro carenganye, twaravuze ati mbega none ni bande batemerewe kunywa uyu muti kubera imisi yose hama hariho indication du médicament na contre-indication du médicament. Uyu muti wacu kama abadamu bibungenze n'abadamu bosa ntibakwiye gupfa kuwunwa, ntibakwiye kuwunwa abadamu bibungenze n'abadamu bonsa. Hanyuma ikindi naco, abana bari musi y'imyaka 2 hamwe n'abantu bagwaye ingwara za estoma, bafise ibivyimba muri estoma, ama ulcère gastrique, abagwaye ingwara y'umutima, novuga ngo tension iri hasi, abafise hypotension, abafise ibipimo vy'umutima biri munsi y'ibipimo vyagenewe umutima, hamwe n'abagwaye za ngwara zo kuva abafise hemorrhagie, abafise ingwara zo kuva amaraso. Abo bantu ntibakwiye kunywa uyu muti. Abandi bantu badakwiye gupfa gushoka kunywa uyu muti n'abantu bariko barafata imiti ivura indwara y'ivumbuka ry'umurindi w'amaraso, hypertension arterielle. Kandi abandi bantu badakwiye gupfa kunywa uyu muti n'abantu bariko baranwa imiti bita ngo nama anticoagula, imiti igwanya ukuvurirana kw'amaraso. Ivyo twarabibonye mu biganiro byarenganye ko muri make iyi miti usanga badakwiye gupfa kuyinwa. Abo bantu rero ngo ntibakwiye gupfa kuyinwa iyo miti, kiretse
bavuganye n'umuganga akabemerera neza yuko atangorane bishobora kubatera, canke bakabanza kuvugana n'uwanonosoye ivyigwa vy'ingaburo ibereye, abo twita ngo ni abanitritioniste kumbure mu gifaransa, mu nyemerere mvuge gutyo. None rero nuko aha niho ikiganiro Yaga Muganga cacu kigomba kigarukire. Turabashimiye cyane mwebwe mwese mwashoboye kudukurikirana, tukaba kwa dutumbiye kubabwira umuti kama wa gripe ugizwe na tungurusumu hamwe n'umutobe w'indimu. Tubabwiye urugero umuntu abitegura ko, tubabwiye ingene umuntu ategura uyo muti, tubabwiye abemerewe kunywa uyo muti n'abatemerewe kunywa uyo muti, kandi tubabwiye yuko uyu muti ufasha kugwanya ubwandu bwo mu mubiri, ukongereza inguvu abasirikare bo mu mubiri kugira ngo babashe gukora neza borohewe mu kugwanya ingwara zose zataka zitera umubiri wacu. Mwakoze kudukurikirana rero, tworangiza tubabwira yuko umuntu wese ari mushasha yofyonda kuri sabone canke kuri subscribe kugira ngo ibiganiro byacu igihe cyose twabishizeko ashobore kubikurikirana. Muba mudushigikiye, muba muduteye inkunga, natwe tuca tubona yuko tutayaga twenyene, dufise abo dushikiriza ibiganiro byacu biriko birakurikiranwa. Naho ubutaha mu kiganiro Yaga Muganga ni agahwane.